mwebwe muri mu mubano Bikira Mariya umubatizo wa Afurika tuje nakuvuga twanenga mukama turongoye muri inzira y'umubano cyane cyane twigisha gutegera amarere yiwe ingene agenda tumutegurire inzira zoshaka umubano we bituma n'utumvise uko mukama dutegurire cyane cyane ko nyene atwereka ko ari we ijuru n'isi kandi akaba ari amagara yacu turi mu gusoma cya mbere mukanya mu nkuru nziza ko Yesu Kristo aza kuturemesha ati mwebwe mwese muremerewe nimuzorumurira witora hanini n'icisha bugufi injije amatobi n'umunsi nko kandi iyitonda akaza kuno yarasanga mu Kristo witeguye neza kandi akaza twiteguza kugira ngo tugabishe kandi twiteze umuzo wiwe niko aho twagize nabi twitegure neza umuzo wiwe kandi tutategura n'Imana iramukanye twebwe basare kigongwe cyo kwituruma kamusi mutima ugororotse n'umusare kigongwe tugendere muri nzira nziza twereka y'umutubano we Jirega ku Mana mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu uko nashurisha ivyiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kweragiza na Kristo nikora shumanisi shumanirama nicyo gituma ntabazi Mariya muhimbaza yandagurika n'abamarayika n'aberanda bose na mwebwe bene wacu mumusabire ku Mukama Imana yacu Mana bwira byose nitugere ikigongwe maze n'abakuye kuri ibicumuro byacu by'ubuzima budahera amen gutegurira inzira z'umukama ntukunde ko tworambirwa n'amagara make dufise ariko tuko turarindira uruhoza rw'ibyo kuza natwe kandi dukize tumusanganize kwemera tugusaba Yesu umwana wawe Mukama wacu Imana musange uzana ingoma n'umutima mweranda ubu no mu myaka yose amen Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mbe mwongeranya nande mbe uwo twongana ninde ubwo ni kumweranda agize naramura amaso murabe hariya hejuru mbega ninde yaremye inyenyeri zose mubona atari wagaranzuye inteko yazo kazihamagara imwe imwe yose izina ryayo kubw'ububasha n'ubukomezi bwiwe butananirwa nta n'imwe iharamwo azihamagaye igituma uvuga aya majambo Yakobo we niki nawe Isirayeli igituma uyemeza niki hamwe wavuga uti inzira yanje iranyegejwe Umukama kandi uti ibyanje Imana yanje yavyirengagiza none
nturi bwabimenye canke nturi bwavyumve. Umukama niwe Mana yamaho, niwe yaremye isi yose y'ivi ikagera, ntaruha kandi ntadohoka. Ingingo yigiriye ntawoshobora kuzitohoza. Niwe aruhura uwurushe kandi akaremurura uwuremerewe. Niyo misore yoremerwa ikaruha, abari n'ingufu bagasitara bakanatembagara, abizigiye umukama bo bazoronka amagara menshi, bazoronka amagara mashasha, bakaguruka nk'inkukuma, bakiruka bataruha kandi bagatera imbere batadohoka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Himbaza se mushaha wanje umukama. Himbaza se mushaha wanje umukama. Himbaza se mushaha wanje umukama, maze n'amagara yanje yose anyura hari izina ryiwe ryeranda. Himbaza se mushaha wanje umukama, maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe. Himbaza se mushaha wanje umukama. Niwe akurekurira ibicumuro vyawe vyose, niwe agukiza indwara zose, niwe akugarurira ku cobo, niwe atuma uhagatirwa n'urukundo n'igishika. Himbaza se mushaha wanje umukama. Umukama ni nyene imbabazi n'umunyakigongwe, ntakazishavu akaza urukundo. Uko ducumura sikaduhana, ko tumutuka sikadusubiza. Himbaza se mushaha wanje umukama. Umukama azoza gukiza igihugu ciwe, harahiriwe abiteguriye kumusanganira. Soma munje n'agatebera ndetse n'amatayo. Muri irya misi Yesu yavuze ati, nimuze mwebwe mwese mumushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Nimwemere inganje yanje mukunde n'ivyo nigisha, kuko ndi witonda kandi ncisha bugufi bivuye ku mutima. Ntimuzoronkera kuva ku mitima yanyu. Nibyo kuri inganje yanje itemereye namba, nani nzobashinga ntizobabona. Nidushimagize inkuru nziza ya Kristo. Kristo Yesu. Kwemera twumvise amajambo umuhanuzi Yeremiya atubwira mu gituma ca mbere, cane cane atangwa ku kibazo atubaza twese. Nabakibaza atsinitswe n'ubushobozi bw'Imana, utumwe namuvugiyemwo aravuze amabwiriza c'Imana ati, mbega mwongeranye nande? Utongana muri mwebwe ninde? Ico kibazo rero tucumvise nkuno munsi, tuzi ko turi abantu gukoramo kwigiranye n'Imana, kuko Imana iratutafere niyo tuja kwinganisha n'Imana tugora mugabo nutuza gutegera ico turi imbere y'Imana, kuko Imana yaturemye atubwira ico turi no munsi, natweza kuba abayo bakenguruka ko watugize ico turi. Dushimira Imana ko tunigaduha ubuzima
kandi dukenguruka ubuzima dutinjije kugira natwe ubuzima tuyusubize mu Imana mu gukenguruka iyo ngabire y'ubuzima duhaye. Uwo Mukama rero yaturemye twumva ko tukangana nawe ko tumutogeza ati ni umweranda kandi mwenda bivuze none tumva ko twotegera icyo twokora kuba tumenye n'Imana imeze. Turamura amaso kandi amaso mu kirere ubona ibiriyo amaze uvuga uti imbere byagizwe nande byemwe nande bwanzuye amaso ara mu ijuru urabona inyenyeri ukabona n'itati ijuru ryose kandi ukabona inyenyeri umuga inyenyeri ziri mu ijuru nta wundi atari Imana niwe yonyine izizi mu izina n'igiti kirakizi inyenyeri ngo zingana azihamagara kandi imwe wese ukwiye kwayo mu izina ryayo kuko twe ntabwo dushobora kutura abantu kandi ibitati ijuru biradusiga n'ubwenge bwacu bwose ntitubitegera kuko tubibona gutyo oye mugabo byagizwe n'ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana nabwo nyene nimutananirwa kandi mu ngo zayo zose zirafite icyo zitegerezwa gushikaho kandi zirahambaye. Cyo gituma cyane cyane amajambo Umukama avuze cyo ku muhanuzi Izaya agira ati vyemere n'iby'ukuri kandi inzira y'Umukama yenyegejwe n'Imana nyine ubwayo kuba iby'Imana nabyo bigateza kumvikana ko biruta iby'abantu kandi ibyemere by'abantu si iby'Imana. Iby'Imana byo bifite uko bimeze iby'abantu nabyo bikomeye bifite aho bihagaze rwose biranyoganyuga nk'uko bivuga kandi bihungabana. Umukama rero cyane cyane yamaho kandi cyane cyane kuko ariho niba yagize usanga ku isi bya myaka y'indi yari ijuru n'isi bayisanzeho kandi nawe yamyeho ntigira igihe twiharurira kuko n'Imana nayo nyine ntigira imyaka twiharurira. Icyo gituma rero tubona yuko ingo z'Imana agahambaye kandi Imana ibyo ishinze ntibidohoka ko zimwishigikiye kubikurikirana. Imana kandi rero ingingo zayo zirahambaye zirasiga ubumwe bwacu ntabasha kuzitoza neza ariko mugabo ziratwereka yuko ubumwe bw'Imana ubwo butuma natwe tugerageza gukabakaba ubumwe bw'Imana tugerageza kose ngo twinanate tuje gushikira cyane cyane aho Imana ishaka twoshika kuko niho hane twomenya ko Imana iyo yaturemye yatugize natwe ikengurukira. Iyo Mana nyine kandi iraruhurusha iraha igihagararo iraha umuntu wese uko angana wese ari muto cyangwa mukuru hama ikamuremurura miso nayo naho iyo haba iruha none Mukama yiva hagufi akayiha inguvu ntibasitare ntibatembagare bakabana bakomeye bazira amagara mashasha kandi amagara nyinshi ubona twese uzoshikira byari badijuru n'ikokora neza gushimisha Imana. Nicyo gituma kandi kumva yuko Umukama afise inguvu nyinshi arashobora kugira itangaza kandi agatera imbere ateza imbere bose bamukurikira kumwe cyane cyane n'abazima bazimuruke bwa bukomezi nk'ukuma nk'uko tubyumvise nawe nyine ashobora kuba abantu bose bamwituye mu kuri amakabane bakomeye. Imana rero dushaka no ko natwe dukomeza kandi ijuru n'isi tugejeje ku isi byose kandi ubasha kuyimenya byose ku munsi mukuru w'ibyo kubona natwe ko Imana ituzanira urukiza kuko bitumeze byose yatweka ku musoma cya mbere Imana ari itanga ububasha n'ingufu kubiremo byose byaremwe ku bantu bose nga ku isi ku bantu bose nga ku isi Imana yitwaye ku munsi muri twebwe ikamuha gutera imbere kandi umunsi yamwitwareka mu izina ryiwe kandi bisubiye. Natwe rero bituye ko Umukama wacu twiteze azaza ku munsi mukuru wa Noheli agomba kudushayura twashaye kuko dusubiza itoto kugira natwe tubandanye dukora ibyo iyo Mana yacu ishaka ibyo jambo y'umuntu ushaka kuvuga. Natumvise kandi n'umuhuru nziza ko Umukama yitwararika cyane cyane twebwe bantegenge twe bantamagara. Yezu yaramagara abantu ati nimuze mwese mwese muremerewe ngende ubaruhurira. Turaruha tukaremerwa mugabo Umukama atubwira ko muri inzira muteguro wa Noheli no mu bihe byo kurikira tubana twitegura ko Umukama aduturuhurira. Yego muri isi bazima turaruha bagira ingorane z'ubuzima turimo nk'ubu muri kino gihe turimo hari ingorane nyinshi z'ubuzima ubugoye buzimvye
iyo tuba twateza kubironka tuvuga ati mbega ejo hirya y'ejo bizogenda gute tuzoshika mu mwaka uza wite kumara gutene gushika basanga uri hebuye nuko mukangira ati mwe bose muremerewe ni muzi wanje nzoruhumira iyo jambo ryo kumenya kandi kwiziga kandi yanduha cyane ingubu nyinshi zuko twomenya ko umukama icyo avuze icyo asezeraniye abantu agikora none ntabara ko hari aho kabaye usanga kabaye nawe gusanga Imana yakubwiye imbere kurokoye basanga uti imbere nasenga gute uko wabonye ko Imana ikuje imbere ko Imana ikuje imbere kuma twende tubona ko Imana ibona ngo twebwe cyo twakora twakuje muri mu kwantu ya mukama bishajya banirangu turindire ukore iciza turinde dukore itangara byose birashoboka rero none rero natwe rero tubona ko mukama agira ati twamwegera tuzuhurira tuzoyemurukwa azuhurira ikerewe rero kwemera ubukuru bwiwe kwemera yiwe itwa yemera yiwe tukora kumviriza n'ushaka mu gihe twigishwa tuzokira kuko mukama ibyo atubwira bidukiza bitwica ko atubwira n'ubwitonzi bwinshi atubwira kandi yicisha bugufi kuko amwe bigira imbere ya se kandi imbere y'abantu yabigize kuko yayishyira hejuru kubera kumugabo ibishaka ku munsi wabara ku musaraba cyangwa ushobora kwiganzura abayafise ububasha nshaka ko umunyereko mu nshinguko ko ariko barushinga ubukoko kandi akabasanzaza ivyo yerekanye kuri ca gihe baca ugutwi uwo musuku baca ugutwi bari kumwe na Petero yaco gusubiza kuko yerekane ku vy'ukuri afise ububasha bushobora kutagushirako ngo yaravyerekanye ko ashobora kurema umuntu ashobora gusubiza umuntu ubuzima yataye bibateka ko natwe by'ukuri ashobora kuturamira igihe cose twihebuye mugabo tudushaka gushira imbere ugira ati mukama ndakwizeye nunje imbere umpize nyowe mu nzira zawe maze ivyimiro vyawe birangukiye muri jewe none rero uku tubona ko mukama tugirira ariko natwe mukama tugira ati mukama turiteze kuza kuturokora turiteze kuza kumukiza none rero ko umutima wacu dufise nuko twokwizera ko Imana izobikora ibidukorera kandi mukama aratubwira yuko atabesha ati nivy'ukuri ararahiye ati nganje yanje ntiremereye nabizo bashenga ntibizobavuna kandi ko umukama ntari kumushinga cyo tuvuna ko yaje kutuvuna yaje kudukiza yaje ko twokoroherwa kugira natworohewe dushobora gukora mu mutekano twidegenza kandi dufise amahoro mu mutima wacu none natwe rero uyu munsi mukama arivumereye ko byo dushinga byose bitatuvuna ahubwo mbere umva kubikuruha itura umukama ubwira ati mukama mfasha nje imbere nka ukomeza umutima mweranda ufashe mbana gukora namwe rero umubano murimo rero mwumve ko mutenzo kwa mushigikiwe n'ubwo rukundo Imana yatweretse ko ni igitabo cy'inkuru nziza kivugwa ku munsi mukuru w'Umwenda wa Yesu ko mwe Yesu yadukunze kingana yitangira abantu atitangira itama kadukunda n'ubuzima buzima bwe bwose umutima we wose n'amagara yiwe yose kashiraho none natwe rero no munsi mukaba duhaye intege dukomeje mu mubano w'iwacu wituye mu bwakazi wa Afrika natwe banduka ibyo mukaba dushaka ibishimisha umukama turushe rero turuke mu mubano turushe turukire cyane cyane muri mwose muri twebwe gufashanya mukwengengana uyo muhanurane amakandi mwakomeza ubumwe buzotuma mwumva by'ukuri abantu biyunze abantu bagendana n'Imana kandi bakora ibishimisha umukama cyo gituma rero umubano muri mwo rero nawo tusiga inyuma ibyo mukora byose cyane cyane mukagomba ko umukama yibaje imbere ko muke n'umuco bwiwe ko nawe mubanda mukora ibishimisha umukama none rero Imana mushobora byose tuje imbere twigishe twese kubana hamwe n'Imana kandi tukubana tugira ati mukama batwungurira kandi atugarukira kenshi baranabona n'igihe umuntu yagiye kurokesanga n'ikigongwe yita umukama wavuze ukabwira ikirimo byawe umva ko uvuye mu ntera penetration rwose uremutse ku mutima Imana yakorewe ngo bamuze bose w'icyo mufise none rero bandanye inzira kurokesanga n'ikigongwe usanga umunsi imperuka wama witego kugira ngo bamuhana n'Imana kandi mwakire mu musakamenye ikigongwe umutima kandi musakamenye kuharisiya kudakabaguzo n'umubyeyi wacu Bikira Mariya ngakazi za Afrika na tujimba kumweka n'umuco wiwe natwe bisi yose kandi dushaka ko natwe urugendo n'ubugendo dufise uko tugenda dusanga mu kamani mukunza amen abukanye magaruka nawe dutuwe mukama ibisesho byacu bamutekereye kugira ngo by'ukuri atwakira n'umutima w'ubuntu
Mana nzima turaguhereje umuryango wa Ekleziya, tuguhaye kandi n'abo witoreye ngo bawuyobore, duhereye ku muvyeyi wacu Papa Francisco, abepiskopi, abasaseredoti n'abandi bose batoye inzira yo kukwihebera. Nubakomeze ku mutima no ku mubiri kugira ngo bashobore kurangura neza ubutumwa wabashinze. Turabigusabye Mukama. Turagusabye Mukama, twumvire. Twebwe umuryango w'abemera, turagusabye Mukama, utwumvire. Mana nzima turaguhaye igihugu cacu c'u Burundi, eka n'ibindi bihugu vy'isi yose, nubihezagire. Tuguhaye kandi n'ababirongoye kuva ku mukuru gushika kuri mutoyi, nubahe mutima mweranda, abamurikire mu byo bakora byose, bisunge wewe, gutyo amahoro mazima ava iwawe yiganze isi yose. Turabigusabye Mukama. Turagusabye Mukama, twumvire. Twebwe umuryango w'abemera, turagusabye Mukama, utwumvire. Mana nzima muri no nkuka ya misa turakweretse abantu bose bugarijwe n'ingorane zitandukanye, abapfakazi, imfuvyi, abashonje, abagwaye, abapfunzwe, eka n'abugarijwe n'ubushomeri. Turagusabye Mukama, ubagendere, ubiyereke, wongere ubaremeshe muri ubwo bubabare barimwo. Nubahe kumenya ko ari wewe uri nyishu y'ingorane barimwo. Turabigusabye Mukama. Turagusabye Mukama, twumvire. Twebwe umuryango w'abemera, turagusabye Mukama, utwumvire. Mana nzima natwe wateye iteka ryo gushika hano kugira ngo tukuninahaze, none nuturose mutima wawe mweranda, adufashe kwama turangura neza amabwizwa yawe aho turi hose. Turabigusabye Mukama. Turagusabye Mukama, twumvire. Twebwe umuryango w'abemera, turagusabye
imana yacu ugiye kuri amagara yacu reka twekeze yuko amazi bituma n'urukundo gukomokako rwose bakuko ikwizigiye guseresha Yezu Kristo umukama wacu. Musarane wacu guha ishwanya ngende rwanyu bishimwe n'Imana Data rugira byose. Mana mushobora byose barutegereza kama tuguhereza inkuka iserura ubuyoboke bwacu ese amabanga meranda yorangurwa uko wenyine wayashatse kandi ubukiriro bwawe baturangukamwo bimwe bishemeye musabye Yezu Kristo umukama wacu. Korane umukama kirunze umutima kimwe umukama Imana yacu birakwiye kandi biratunganye. niko yakwizanira atunganye utwoko n'inaza tugakwengurukira iminsi yose na hose umukama mubyeyi mweranda Mana Mariya mushobora byose ngo Yezu Kristo umukama wacu. N'abahanuzi bagiye barakera bategura amaza yiwe Bikira Mariya akamwibungira mu rukundo rwo agakura rw'umubyeyi. Yohani akemeza ko ari hafi amwerekana ko amaze gushika. Niwe yaduha gutegera n'akanyamuneza amabanga y'ivuka yiwe kugira ngo hazogarukira usanga turi maso mu gusenga kandi duhimbawe no kumutera impundu. Icyo gituma twese kuba marayika bose kuhangana tugashiramo n'abasi bashaka bose mu ijuru ngo dutere amaboko ninahaza kandi twaba tuvuga tuti mutagatifu Mutagatifu, mutagatifu, Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisaze n'ubunyamaswa bwawe, habwa impundu mu ijuru, haraganira natwe uje kuko Mukama, nahabwa impundu mu ijuru. Mana nzima niyo bwirana nyabwo niubwirana bose bukomokako. Nicyo gituma tugusabye ngo urumve mutima mweranda atandatu muri rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagamufate gabatanga kuba bavyishakiye afashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa be bavuga ati akire murye mwese ikiri umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
bamaze gufungura agira kwa kuna afata ikarisi yongera gukenguruka yiheza abigishwa be bavuga ati akire munywe mwese iyi ni karisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza gusesagwayo no kubwa benshi abakize ibicumuro ivyo murabigire munyibuka Nguyu Yesu aje wangu mushime wa Kristu aragomba kutwihereza abona biteguye neza twe turahiriwe niho rero mukwati ugufa n'ugusohoka umwana wawe tukaba dufate ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro kanakenguruka ko waduteye itebe dukore mukembere hamwe dushikaniye inkunga turati kandi dushimitse umutima mweranda dukoranirize hamwe n'umutima umwe dusanga umubiri n'amaraso ya Kristo mukama ekleziya yawe kw'isi yose uzuze mu rukundo umupapa wacu Francisco n'umupapa wacu mukuru Tereza Banshimiyimana n'abo bose bashinze umuryango w'abakristo bawereje mukama nagize n'umubano cyane cyane bakomeza ubumwe bafitaniye muhiga amaboko baguhaye marusha gutakambire bitore umwami wacu Yesu Kristo yuko nabo bamaze gusezera isi bakirwa b'umuco ntazogawe natwe tukambire twese tugira ikigongo tugusabe nawe ubuzima budahera tuba tukubone naza tukumwe na Mariya muhimbazo nyina w'Imana kumwe n'umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri isi abatane bawe tugusabishije Yesu Kristo umukama wacu amen. Ubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nutekanye gusengwa manza atamutabara byose hamwe n'abatima mweranda wongere uni nazo mu myaka yose amen. Dusengo twandishije n'umukama kandi akadutegereza dusenge tuvuga tuti dawa twese uri mw'ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe bugere hose ishaka n'ibintu ibyo bigenda buri munsi turebe ibicumuro byacu kuko natwe tubikora abatinya tuduterane n'udushana y'amadukiza kabiri amen. Mukama turakuzamira udukiza kabi kose utabaza amahoro mu minsi turi mu matugirimu wamudukinga igicumuro tuba mw'itekane itagira inkomanzi turindira imigo w'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo ukayoboka abantu yose ari we nyine inganji n'inazwa mu myaka yose amen. Kama Yesu Kristo ubwo batuma bawe turabasiganya amahoro yanjye nta bicumuro byayo abanyaho n'ukomeye ku ekleziya yawe itabaza amahoro n'umwumazi ryawe riranguke wenye n'ubuzima n'ingoma mu myaka yose amen. Horana amahoro y'umukama
barahiye abatumire b'Imana ngo umwagazi w'Imana ngo ukora abantu bishimiye abakozi n'utuzigama dushikiriza ubuzima budahera. Amen. Azutu Kabizema